ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ndabipfurije Pasika nziza cyane isumba izindi zose mwaza kubaho. Pasika y'Imana, Pasika y'intsinzi. Urufatiro ni kumenya ibihe no gutahura ibihe by'Imana. Kagame adahunze baramurigita baramuriye. Hari rero badashobora gutahura nakoze ubusesanguzi butandukanye nsanga Kagame inguvu arimo arakoresha ni inguvu z'umwijima, ni inguvu ziri satanike. Cyandaraba mu barimo baramugwanya ingene nabo barimo bagwana urugamba uravye kuri kote ya Kisekedi ukaraba no kuri kote y'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye, nasanze ari abantu barimo bagomba kugwanisha umuco mbi bahisemwo kugwana intambara y'umuco bareka intambara y'umwijima. Kisekedi murazi ko yaguze ibigwanisho byinshi, ariko twama turiko turavuga dusaba tuti kubiki batarasa, ariko kurasa mwumve yuko ari kumena amaraso. Ntabazo batandukaniye nande na Kagame. Mu Burundi mwaraye mubonye in example mu gihe ryasanganya ryaba, mwarumvise yuko ibintu byaturaguritse atari ibintu byoroshe, kandi amatwa dusumira bimwe vyoba byarakingiwe hakiri kare bitaramomoka. Bisigura ngo natwe kuri kote nubwo hamaho provocation y'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo abarundi barigera bahitamo inzira y'intambara, inzira ishobora gutuma abantu bapfa ku bwishi. Kagame agomba gutanga ibitambo, abandi nabo bakavuga ati ntabwo turiko dukorera shetani, turiko dukorera Imana. Ntabwo rero tugomba gutanga ibitambo by'amaraso. Mwa kino kiganiro muraza kuhamenyera amabanga menshi, ama message ari code, ingene bagenda barakora ibikorwa mugasanga barimo bagenda babishiramo code. Inyuma y'ajya majambo Kagame yarayavugiye ku kinyamakuru Jeune Afrique, hariho intumwa zihuta zarungitswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu ca Kongo, aho babonanye na Kwicwa mu gihe Kisekedi ari mu rugendo ariko arava muri Qatar. Mwibaza ko ibi bintu navyo bisiguye iki? Ni mwa kino kiganiro tubana namwe, mwa kino kiganiro mubane nacu kugira ngo ejo mukabona ikintu kibaye muze muvuge muti hariho chaîne itwara Burundi etano, ibi bintu hari yabe tubariye ku probabilité bishobora gushika. Dara probabilité tugoba tubereke yuko Paul Kagame ashobora kurangiza nabi bivanye n'ibyo turiko tubonesha n'amaso yacu. Mubandanye mugira subscribe rero, mubandanye mukunda urubuga rwacu, mupartage n'ikiganiro ndetse kize kubona abantu benshi, kize kubona abantu benshi. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agiye mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Tugomba turabe rero mwajya amajambo yasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique, kiya kiganiro Kagame yakoranye n'ujya munyamakuru. Dusesangura ry'amajambo yavuze tubereke ko uko ibintu byifashe. Kagame yaravuze ati ibihano Amerika yadufatiye ni gitutsi ku Rwanda, ni gitutsi ku Rwanda. Ahanagenda katakata amajambo amwamwe kugira ngo nje ndabayereka n'ubusobanuro bwayo n'ubusesanguzi bwayo. Kagame si wabonye nafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sico igihugu cy'u Rwanda sico cyonyene gifatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibihugu byose byafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo twabonye ba president baza ku masoti mediatique bagomba kwifatira mu gahanga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigufatira
birafata. Amerika irafatira ibihano Burusiya bigafata. Nkeso kagahungu gato kakadomo ku Rwanda. Amerika yarafatiye ibihano Irani birafata. Amerika yarafatiye ibihano za Cuba birafata. Amerika yarafatiye ibihano ibihugu byinshi ndetse harimo n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi birafata. None igihugu cy'akadomo u Rwanda niko ruzohava rushobora guhangana na leta zunze ubumwe za Amerika. Reka tubandanye. Kagame yishimirije imbaraga z'umwijima mu miryango ahuriramwe n'abandi bategetsi bamwe bamwe mu bintu bibijya bintu muhora mumva bijaye na Framaso na Illuminati. Narigaze kubivuga ko ngaha ariko ntibeshi ntiboba barabitahuye, ariko ndabigarukanye kugira ngo navyo mwumve aho Kagame ariko arakura izi mbaraga, kugira ngo mubona je mu masoti mediatique agomba kwerekana kari gihangange kw'ibihano. Inama nkuru muri leta z'ubumwe za Amerika zicaye zikavuga zifatira i Rwanda, acaza kuri media akavuga ati nigitutsi ahubwo tuzobere yashatse kuvuga ati bijya nigitutsi ku Rwanda ngo tugiye gukora ikintu gituma Amerika idutinya. Eske Amerika igiye guhitamo gutinya u Rwanda canke igiye guhitamo kwiha icubahiro? Ni mwakino kiganiro muri ko turagenda tubandanya. Dini kote hari hamantu b'imbaraga binyegeze wa mwijima twababwira babwira Kagame, abahurira na Kagame mu manama atandukanye mu makuru atandukanye, ndetse Kagame akabona ko ari umuntu akomeye. Muhora mubona ibihugu nka z'Uburayi, Ubufaransa bitigera bidenonsa Kagame. Mwibaza ko barimo bagenda bahurira he? Nuko bagenda bahurira mu bwo bunama satanike baho bacurira imigambi yo guhungabanya isi no guteza intambara mw'isi. None Amerika ya Trump, donc dio tuvuze Trump nuko ari no musaro ari ku burongozi, ubwo nawe yoba ari complice mwizo nama ziri satanike Kagame yoba ahuriramo n'abo bandi badurija dimonde bikamutumaza kwerekana ko umengo ni gihangange. Eske Trump azohava yemera kuja munsi y'ibirenge vy'imu genocidere Paul Kagame, umunyafrika atacamaze, igihugu ciwe ataco kimariye, igihugu ciwe kibayeho ku mfashanyo z'ibihugu nyene harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Reka tubandanye. Kagame défie les Américains ouvertement. La réaction des Américains, on attend la réaction des Américains. Parce que Kagame a défié les États-Unis. Twabibonye. Si l'Amérique est une puissance mondiale et que Trump est un homme brave, va se faire respecter. Sinon, il est complice avec Kagame dans cette tragédie en RDC. Aha nashatse kwandika iki? Kagame nyimba Kagame adefi, Kagame yeretse Amerika ko atazigera yubahiriza ibyo basezeranye. None cha turaba, si les Américains n'est pas complice, batari kumwe na Paul Kagame, kandi Trump akaba atari kumwe na Paul Kagame, bazokwemera kugendera munsi y'ibirenge bya Paul Kagame canke bazokwiha icubahiro nkame? Donc ko Amerika sanza ari puissance mondiale. Si Amerika itogira icikoze devant tous les pays, les nations du monde, izoba yerekanye kwiri kigenda itakaza inguvu même au pays au petit pays africain comme le Rwanda. Nababariye yuko Kagame agomba kwigira ikintu gikomeye kuko arafise inguvu ziri satanike biriko bigenda bikorana. Icyo gituma ubona no musi yemera akavuga ati ndakuye ingabo no musi ndazisubijeyo, ndaza kubibabarira ko zangabo zava muri Kongo zasubiyeyo inyuma y'uko. Donc imbere yuko Kagame asohoka kuri mwaka kiganiro yemeza yuko atazokwigira kura ingabo, ahubwo ya izanimo zirava yacyatsi zigira ruturu muri Kongo. Ndaza kubibabarira mu mpera z'iki kiganiro. Rero ariko aravuga ati none Kagame ariko akorana n'umwijima, ubwo nawe Trump birahurirayo. Mu minsi heze
twarabonye ama evenement mwamwe yagiye araba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho twabonye Trump ahagatiwe ari hagati y'abapasiteri bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baramusengera. Bisigura ngo c'est un message ricode Trump bagomba kwereka isi n'amakungu. Ntariko arakorera donc ntariko aragira mu nzira y'umwijima. Trump ni message ricode kugira ngo yereke ko atamwijima ariko aragiramo. Ijya ni kode Trump yereka isi n'amakungu. Natanga igano ndababwira ati Kagame ariko arakoresha ingufu z'umwijima kandi Imana igiye kumuta mu minwe y'abasi biwiwe. Kagame agiye kuba anéanti parce que abarimo baramugwanya bahisemo gukoresha ingufu ziri divine. Mu gihe Kagame ariko arerekana ko akoresha ingufu, Kagame ariko akoresha ingufu ziri satanike. Muriko muranyumva, muriko murumva iyo ntera nja ndiko ndabereka ubusesanguzi ndabahaye no musi kuri izi tarike zine z'ukwezi kwa kane bucarimwa ari ipasika aho kama wacu Yesu Kristo yatsuka umucu ugatsinda umwijima. Ndiko ngerageza kubereka neza ko akari nyuma karahinda. Kagame yarasize umuco habona kukuri kuvugwa ko kukuri ko Bena Joseph Kabila aribo bafise urufunguruzo rwo kurangiza ijya ntambara iri muri Kongo. Nanga ntacamaze bisimwa ntacamaze babandi bose baba individu bose arimo n'abandi b'imizimu bamaze gupfa arimo bawira ingoma bananga plutôt ba makenga bajya bose na sole pante nibipupa nkuko Kisekedi yahoze abivuga. Abafise ijambo ni Kagame na Kabila. Reka ndabibutse narababariye ko hariho filime y'Abanyamerika yo muri donc ndabasubira ndababarire yitwa Seal Team épisode donc saison de épisode 14 aho bavuga bati haye ces hommes viennent en RDC pour soutenir pour aider sous convertir l'armée officielle de la République démocratique du Congo pour capturer un chef guerre, un criminel de guerre pour stabiliser la RDC. None mwibaza ko iyi sokiri hagati ya Kabila na Kagame mwibaza ko ari ndagiye kuzicwa uwundi agafatwa. Reka ndababwire niyo mwabona bibaye muzovuge muti kuri Burundi etano yarabivuze hagati ya Kagame hari uzofatwa kandi azofatwa n'igisirikare gikomeye ajanwe gucika urubanza mu gihe uyundi azoba yarashwe yapfuye. Rero hagati ya Kagame na Kabila umwe azofatwa aje imbere y'ubutungane uwundi azokwicwa. Mwico gihe nimba Kagame ari wafise amasokre menshi y'ibintu byabaye muri Kongo ndetse harimo complice n'ibindi bihugu bikomakomeye rutura kwisi azicwa kugira ngo amabanga ntazoja habona. Mu gihe Kabila nimba ari wafise amasokre makeya bashobora kumufata akajanwa irahe kuko bijya byaha byabaye muri Kongo ijya genocoste ijya hazoba ubutungane abavyagirizwa bagirizwa byo bwicanyi bwose bw'abakongomani b'imiliyoni 200 bazofatwa. Reka tubandanye ndibaza kaho maze kubivuga ko inshuro nyinshi. Rero natangwe n'ababarera kwinyuma yari rya jambo Kagame yavuze ku kinyamakuru Jeune Afrique. Amerika yahise ituma intumwa zihuta ikitaraganya muri Kongo bakiriwe na ministre des relations étrangères Kwicwa. Murabibona kuri screen iyo foto, murabona muri caption iyo nakoze.
murabona ko Kwicwa yakiriye abanyamerika none bazanye ubutumwa bwitwa gute Trump yabarungikanye ubutumwa bwitwa gute mes amis turiko turagenda kwiherezo twegeretse iherezo ry'intambara iri muri Kongo turiko turegereza umusozo w'iyi ntambara narababariye yuko intambara iri mu tuntu tumanyeri twishi imbere yuko intambara ihera tugomba kubanza kugaragara sinzi ko muriko mugenda mubibona Kagame yarayakonfirmye neza ko Joseph Kabila ari wari bananga bakora mu gitutu ciwiwe byarabigaragaye yuko Kabila habwa inguvu na Kagame bisigura ngo un grand criminel de guerre un grand criminel wa bose ni Paul Kagame niveau ya kabiri icegera cyaba Kabila utundi twose no dupante ubu bwicanyi bwose bumaze imyaka 30 bubaku muri Kongo kuva Paul Kagame afata ubutetsiketse buri kugatwe ka Kagame na Kabila ubwicanyi mu bakongomani mu gihe ubwicanyi Kagame yagira ubwicanyi bw'abanyarwanda n'abakongomani mu gihe Kabila we yagirwa yagurirwamo n'ubwicanyi bwakorewe abakongomani rero murumva neza yuko ibintu bitariko biroho rero namye ndababarira yuko Kagame ariko arakinisha abanyamerika ariko arabakinisha kumwe ntasumba Mobutu nasumba ingene yakoranye na Mobutu nasumba ingene yakora ingene abanyamerika bakoranye na Savimbi ntasumba bajya abandi bose Amerika yihindutse rero Kagame gihatanguye gukura abasirikare muri Kongo igihe tubonye imirongo iva muri Kongo barimo baravayo Kagame yarazi yuko hari bihano Amerika icitera ifuta yarazi ko hari bihano Amerika icifuta kuko yemeye gukura abasirikare muri Kongo ariko ararindira reaction ya leta z'ubumwe za Amerika arabura ahubwo avuga ati abantu ariko barimo barankina ninakura kuko n'ababariye yuko bamuteze imitego vuga ibigwanisho byose ufise muri Kongo uburemere bwacyo uko bingana amatipe y'ibigwanisho ufiseyo vuga abasirikare bafiseyo ingene bangana nibindi bya binene n'abasigosha ndababwira ati ingene bazomufrapa bagomba kwanza kumva ubigwanisho uburemere afise hama baze bamurase murabona yuko rimwe na rimwe tugera tuvuga ibintu muga tukabigarukako byasohotse rero Kagame yarabonye ati barimo barankina nkamara gukura abasirikare barantera ari naco gituma yaciye agerageza gukurayo abasirikare bamwe aca bazana ku mupaka w'u Burundi murabizi neza ko ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda hari ya za Kirundo hari ku ruhande rwo Kagame baharunze ingabo nyinshi cyane zimwe rero zisubira muri Kongo ariho haho yaciye aza kuri sortie médiatique muri kinyamakuru Jeune Afrique akemeza ko yaba leta z'ubumwe za Amerika yaba Kongo yaba no Burundi yaba n'isi yose abakomeje kumuvugira izindi ruwa kora abasirikare muri Kongo nabazogenda kuyeyo bisigura ngo Paul Kagame veut affronter les États-Unis agomba guhisomo leta zunze ubumwe za agomba guhisomo leta zunze ubumwe za Amerika rero yo gituma n'abari iyi ntambara ni umuco n'umwijima birimo biragwana natangwe ndayo bari murabe kuri kote y'abariko baragwana na Paul Kagame u Burundi mwarabonye ko perezida w'u Burundi ari umuntu asenga nibyo muibonera n'amaso yanyu ntiduhige kuzoza kurondera ibindi biri en cachette ya ce que nous voyons nuko asenga donc bisigura ngo c'est un code ni secret yo kurevela yuko intambara ari maragwana atari intambara y'umwijima ari karwana intambara y'umuco nta decision zo kumara abantu kuvuga ngo reka tutera amabombe tukubitane bazasasesekewe birimo kuri kote ya Kongo mwarabonye ko de reaction iyo barimo baratera FARDC sirimo iragwana cyane wazanendo bagatera imbere bari soutenir par FDN big secret cy'u Burundi
muhora mubona ko haraho baca bashika bakagira iki bigahuya c'est-à-dire barimo baraminimiza impfu z'abantu kubera ko barazi ko intambara bobo barazi ko donc uri kuraraba ingene imyitwarire ya Kisekedi na Ndayishimiye murabona yuko bari calme bavuga bari assuré Ndayishimiye wewe yarabonetse avuga ati jewe yaba Kagame azi abasirikare mfise azi ashobora kubona ingabo mfise ntiyovuze ntibose abavuga ngo ubwisere cyo Kirakomeye ntibose kuvuga n'ijambo na rimwe none mwibaza ko umukuru w'igihugu yoshobora kuvuga rya jambo adafise icyo dutima rivuze tureke kakagaye ko kugomba gusuzugura umuntu kakagaye kavanyene mu Rwanda kagatezwa umurindi munini na bamwe mu barundi bamaze kwerekana ko bari kuri kote ya Kagame bavugira Kagame bashigikiye Kagame basha bagomba kuzana amajambo menshi kumbuga ngurukana bumenyi kuma post message bagomba gusuzugura umukuru w'igihugu hajya president Ndayishimiye babwiye ukuri arazi impamvu yabivuze kandi zijya ngabo zirahari nuko mwosenga mukagira impwemu amaso anyakuguruka akabereka izo ngabo izarizo kuko Ndayishimiye wewe warazibona cyo gituma mubona avuga ari en tranquillité ari hasule Tshisekedi nta musi numwe muri mubona yi Abraham wavuga ati Kagame nakantu nuvuga ati nibisanzwe kuko umunsi mvuze ati ndahagurutse norara Kisekedi arabizi neza ko umunsi umwe yo avuze ati ndahagurutse yorara Kagame yorara baye aneyanti Kagame igihugu ciwe nta shasere nta ndege nta za ndege za karuhariwe afise none Kagame afise ubwirinzi ku buryo bwo hava buhanura indege F35 zibitse Kinshasa atanafise ubu yoronka amahera yo kugura anti missile zituruka kuri yo F35 adafise niyo ndege ubwo bushobozi bwo kugura ubwo bwirinzi atobafise bwo ngo agura iyo ndege nubuwe atari kwishimikiza zambara za nguvu z'umwijima nababwira kare kashobora kubahurira n'abadirija muri iyo monde obscure bakaganira bakamubwira ati ntangora ntaco bizo ntibazoguteye Kongo tuzoyibuza ntizoguteye none hamwe izo nguvu z'umwijima zotsindwa kako zizotsindwa ntimubona ko umunsi tuzovyuka tugasanga Kagame atawu kihana ivyiwe vyahetse gwagwamo gwahetse meshere zami ntaho umwijima wigeze utsinda umuco ibikunda cyo gituma attention kuri aba president bitekaniye Ndayishimiye na Tshisekedi attention faites très attention mureke kuhava muvuga muti ko batekanye ntabigwanisho bafise baratinya Kagame ntibomutera ntibomushobora iki tutututu mureke ivyo bintu mubireke mumenye muti kuri Burundi etano baratubatiye ducishe maki kuri Burundi etano baratubwiye tuti bati ni wait and see ahubwo ni murindire akari nyuma karahinda Kagame ati umuntu wese ashaka gutera muri Kongo umuntu wese agomba kuza kwica abantu muri Kongo agomba kuza gusahura muri Kongo nzombuha inzira ararekuwe guca ku butaka bwa Rwanda muri iyo revelation murumva ko Kagame yabari ati jewe nzokomeza kwica muri Kongo kandi muri mwebwe nta ushobora kumpagarika ndetse n'abandi mbere baza babishaka baze ndabahinzira binjire muri Kongo ntumesherezami muhafate nkamako umunsi umwe aba emisere baje muri Kongo dushobora kuvyuka twumva Kagame yabaye elimine
igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isi yose imaze kumenya ko ari muco kiriko kiragwanya kiriko kirahuza Kongo n'u Rwanda. Muziko Kagame muziko Trump we yavuze ati umuntu wese azorenga kuri aya masezerano irreversible de consequence. Kagame arabizi neza ko kwaba kuva muri Kongo yagirirwa n'ivyaha by'agacamutwe no kugumayo byose ni hahandi ni yari aragwana baze bamupfume bamurasa arimo aragwana. Niyo singuvu Kagame afise zo kugwanya Burundi na Kongo na Trump uya ntashwa afise nimwe. Kagame yaramaze kwinjira mu murungu tukura ntari busubira inyuma nari bubunabandanye. Gusa ico nababwira coco dufatiye ko amajambo Kagame yarayavugiye makiya makuru ni ikintu kiza kurevedo kwereka amabanga swate Amerika ishigikiye Kagame mu kwanka gukora ivyo biyemeje. Trump ashigikiye Kagame kubera ko ntashari karakora inyuma yuko Kagame yemeje ko atazokura abasirikare muri Kongo mu gihe Amerika zikomeza gusemerera haba no mu nama nkuru ya ONU ko Kagame afise abasirikare muri Kongo agomba kubakura yatagisabwe. Ni gitutsi rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe Kagame yubandanya asuzugura aba bantu bihita bakomeye ku isi bihita puissance mondiale. Donc ni puissance sibe ntibiyita Amerika c'est une puissance mondiale. Rero tugiye kuraba ko iyo puissance mondiale izoca bugufi devant un petit pays comme le Rwanda, le pauvre Rwanda. Mes chers amis, ibigiye kuba muri vision ndiko ndaraba nkakoresha ya makode n'ibintu bigenda tugenda turabana ariko twe ntibihubuse sangutsi gukuntu tugiye turagenda tubona Kagame nyifato yiwiwe. Uno musa aragenda akasezerana n'abanyamerika akasezerana mu masezerano akavuga ati genda kura y'abasirikare nta ngorane mugaka cyagaruka muri media ati ntabo nkurayo bivaye nuko wa mwijima mukoreramwe wamusutse setani yari karagukoresha aragusuka. Rero Kagame ari kakoresha n'impemu mbi kandi abo nibo biragwana marona ko ari gukoresha un esprit divine. Umuco uzotsinda umwijima kandi umuco warasiye mu mwijima kandi uwo mwijima ntibashoboye guhagarika uwo muco. Bisigura ngo mu majambo make Kagame sera bientôt éliminé, effacé. Ciao ciao, avec Dieu nous sommes vainqueurs.